Tukiri mu Rwanda, Perezida Paul Kagame ahangayikishijwe n'uburyo umubano n'u Burundi warimo ugenda uba mwiza, none nk'uko abivuga u Burundi bugakomeza gushyigikira abatera u Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko byifashe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ku butegetsi bushasha bwa mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye icuka cari catanguye kuba ciza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Yamara mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Kagame avuga ko igitangaje ari uko ico gihugu kitaraheba agatima ko gufasha umwansi w'u Rwanda. Yagize ati, iyo umubanye ari nkwezi y'amarere agateza umutekano muke igihugu cawe, uragerageza ugahangana n'iyo ngorane utibagiye no kurondera icinyegeje inyuma. Mu kiganiro cihariye yahaye Jeune Afrique, Perezida Kagame yongeye ati, iyo umaze kumenya ko kanaka ashigikiye umwansi wawe, aho nca mpangana n'ingorane zibiri. Iya mbere n'umwansi aca muri ico gihugu c'u Burundi akajabuka imbibe akadutera. Ica kabiri ni uwinyegeza inyuma ntaboneke, agakorera mu mpisho agashigikira umwansi yanteye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico Uburundi bubivuga ko. Umukuru w'igihugu aho yarari kuri uyu wa gatatu kwigisha abasirikare bakuru gukunda igihugu yanse kugira ico abivuze ko. Umuvugizi wiwe Evrine Butoyi yabwiye abamenyesha amakuru babimubajije ko kuri uyu munsi atabibazo vy'imigenderanire, umutekano canke igisirikare vyamujanye, ahubwo ko yifuza kwigisha gukunda igihugu gusa. Ico bikoze ishirahamwe ryigenga ryegereye ubutegetsi Foricone F ryabwiye Ijwi ry'Amerika ahubwo ku Rwanda rushaka kwiteza utunyoni. Gerard Hakizimana ni warirongoye. Ari naco bituma vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, twavuga ko ari imvugo by'ukuri biboneka ko zigomba guhishira abagonze gutembagaza ubutegetsi mu 2015, mbere bikaboneka ko u Rwanda rushobora kuba rugifise umugambi wo kubanda ruhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Ari naco bituma dusaba amashami mpuzamakungu kugira afashe kugira nyabuna imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ibe myiza, maze nabo bagonze gutembagaza ubutegetsi bashobore kurungika mu gihugu baciribwe imanza. Ico tuko turabona coco nuko by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko arirengagiza na cyane ibikorwa bitari ku Burundi bumaze gukora byo gusubiza hamwe. Rero tugafata ko ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwambere twebwe mwishame turongoye gishinzwe gwakene kabana mama ari imvugo by'ukuri zitanwanisha, ari imvugo zitifuza imigenderanire myiza. Naco tuma mushira hamwe turongoye nk'abanyagateka kazina muntu dusaba ko by'ukuri u Rwanda gutanga bagonye gutembagaza ubutegetsi. Ico kibazo c'abashatse gutembagaza ubutegetsi ishami Foricone F rivuze n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarabigarutse ko mu kinyamakuru Jeune Afrique. Yagize ati, mu Bufaransa, mu Bubirigi n'ahandi izo mpunzi ziriyo, kandi bamwe muri abo baragize uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi. None murumva Burundi bubwira ivyo bihugu ngo mutaduhaye abo bantu ntituzosubira gucana uwaka. Hari mbere n'abaciye mu Rwanda imbere yo gushika i Buraya, harimo n'abasirikare bakuru, abashinga amateka, abashikiranganje n'abandi. Perezida Paul Kagame yanavuze ko igihugu ciwe kidashobora kwirukana impunzi. Yagize ati, abatari bafise ahandi baja uyu munsi bare mu Rwanda nk'impunzi. Kubitwerekeye twebwe ntidushobora kwirukana impunzi, oya, ahubwo ico dushobora kwemeza tudakekeranya nuko mu gihe cose bakihari atana bamwe bazokwigira bishira hamwe ngo bagerageze gutera Burundi bavuye mu Rwanda. Ubu rero nimba hari ushaka kubatwaka akabahereza Burundi, uwazobage yifasha. Ikinyamakuru Jeune Afrique catangaje iyi nkuru inyuma y'igitero cabereye mu burengero bushira ubumanuko bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye ahahana rubibe n'u Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda cavuze ko civunye umwansi yazananye mu Burundi aja gusuruza iruhwa rugabura ivyo bihugu bibiri, kikicamwo abagwanyi babiri, abandi bagasubira inyuma bahungira iyo bazananye muri zone Ruhororo, komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rivuga ko abo bari arabo muhari FLN ugwanya ico gihugu, kandi ko abishwe bafatanywe n'ibigwanisho bitari bike harimo n'imyambaro ya gisirikare y'u Burundi. Naho biruko leta y'u Burundi yo yirabihakana yivuye inyuma. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa BAL Basketball Africa League i Kigali mu Rwanda, Zamalek yo mu Misiri imaze gukina na Forces Armées et Police
FAP yo muri Cameroon. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikirana ibya siporo n'imikino mu Rwanda, aratubwira uko uyu mukino wagenze. Urugamba rwa kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Kigali mu Rwanda rwatangiye. Ikipe ya Zamalek yo mu Misiri na Forces Armées Police yo muri Cameroon niyo yabimburiye ayandi kujya mu kibuga. Umukino watangiye isaa 11 n'igice ku isaha y'i Kigali. Zamalek yarangije imikino mu itsinda ryayo rya gatatu itsinze amakipe yose bari kumwe, nta kosa na rimwe igomba gukora imbere ya Forces Armées Police yazamutse nk'ikipe yitwaye neza nubwo yarangije ku mwanya wa gatatu mu itsinda ryayo rya kabiri. Ku rupapuro ikipe y'umutoza Samir Gouda n'abasore be barimo Yasser Mohab, Mustafa Meshal, Islam Salem, Omar Hesham, Anas Mahmoud na bagenzi babo nibo bahabwa amahirwe menshi imbere y'ikipe ya FAP iyobowe n'umutoza wayo Ngono Adie n'intwaro ze zirimo Yves Ngaransu, Cedric Esome, Ebaku Akumenzo, Okola Kome n'abandi. Nyuma y'uyu mukino wa Zamalek na Forces Armées Police guhera saa 3 z'ijoro harakurikiraho undi mukino wa kimwe cya kane kirangiza hagati ya Petro de Rwanda yo muri Angola na AS Sale muri Maroc. Aya makipe yombi yari ari kumwe mu itsinda rya kabiri, none dore arongera arahuye muri quart de finale. Umukino wahuje mu itsinda amakipe yombi yaranzwe no kugundagurana, ariko birangira Petro de Rwanda yegukanye intsinzi bituma yicara ku mwanya wa mbere mu itsinda, AS Sale irangiza ya kabiri. Muri iri joro birabara amacuma acanye. Ku ruhande rumwe ikipe ya AS Sale igizwe n'abasore b'intarumikwa barimo Yassine El Mahsini, Rashad James, Terrell Stoglin, Abdelrahim Naja na bagenzi babo baraza bashaka kwihimura kuri Petro de Rwanda, mu gihe ku rundi ruhande abasore b'umutoza w'umunyabrazil Jose Alves dos Santos Neto barimo Childe Dundao, Joaquim Valdericio, Olimpio Cipriano, Ryan Richard na bagenzi babo bagomba kwereka ikipe ya AS Sale ko uwabatsinze ntawe yagiye. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Tukiri mu mikino ya basketball, NBA ni ishyirahamwe ry'amakipe ya basketball y'ababigize umwuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje umugambi wayo wo gushinga NBA Africa, ni ukuvuga NBA muri Afurika. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije umunyamakuru w'inararibonye mu bya siporo Tarsis Harerimana uko uyu mugambi wa NBA uzahindura basketball muri Afurika. Harerimana ni Umurundi utuye muri Canada. Umugambi ni mwiza cyane kuko uje hari hageze, kuko muri iki gihe urazi ko cyangwa mu kiramaboko basketball muri Afurika rifite ingorane, hariho amapiganwa menshi yahagaritswe cyane cyane ajyanye n'abatsindiye ibikombe mu bihugu byabo. Ikindi nacyo twavuga ni uko uyu mugambi ukomeye cyane kandi werekana ko abanyafurika bakomeye, kuko bwa mbere biba ibyo bikaba byatangiye mbere kera cyane. Rero twibaza ko ibihugu byo muri Afurika byari bikwiye gufatiraho uyu mugambi bigateza imbere umupira wa basketball cyane cyane bashimikiye kurwaruka, kuko basketball batayicishije mu mashuri ntibidashoboka. Kuba uwo mugambi mwawutanguje harimwo abahoze ari abakinyi muri NBA 5, muri abo harimwo umunyafurika azwi cyane ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dikembe Mutombo na Luol Deng yavukiye mu gihugu ca Sudani yo mu manuko. Harimwo n'abandi nka ba Grant Hill, harimwo Junior Bridgman na Joakim Noah umuhungu wa Yannick Noah bari mu bazoshira imitahe muri uwo mugambi. Hakaba harimo n'umuyobozi wa NBA Adam Silver n'icegera ciwe Mark Tatum, nabo nyene bazoba bari mu rwego nyobozi uwo mugambi. Ni ikintu kiboneka ko ari ikintu gikomeye, atabiri bizohera mu majambo gusa, murabona ko ari ibintu bizoba ngira akamaro cyane. Icyo nobwira abatwara kumva ni uko nta sosiyete, ni ukuvuga uwiradiyo babiteguye narabye amasosiyete menshi azobafasha dufatiye mbere n'uko baba bakinnyi, twavuga Grand Hill umuntu asanzwe azi ari muri Atlanta muri wa mugwi batsinze, harimo mbere n'umunigeriya Hakim, harimo n'abashakiro. Igihe bakina na Angola nibo byatanguye ko Angola irahagaze cyane, bakize ibitsindo bike bavuga ati tuzofasha Afurika, ariko tuzi ibintu byapfiriye mu nzira. Ubu rero ni byiza cyane ko bagarutse bakemera gufasha Afurika. Mu Sudani Leon Deng yafashije Ubwongereza kuronka amahiganwa yo ku isi yose ya Jeux Olympiques, Yannick Noah musanzwemo muzi, kuvuga dike mu mutombizo amaze gukora ni byinshi cyane. Abo ni abantu bafite n'amahera kandi bazwi muri Afurika n'isi yose. Icyo rero ni umugambi mwiza ukomeye cyane, kandi icyo twamenyesha cyo kuvuga ko babigiriye gukunda Afurika. Harimo amahera
barabona ko Afurika hariho urugendo rukomeye cyane rushobora kubafasha no guteza imbere NBA. Kandi baravuga ko uwo mugambi uzogerageza gukomeza higanwa rya BAL hamwe ngo no gushiraho amakademi ya NBA muri Afurika. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri make. Urumva akademi zo zari zisanzwe zihari, ni kuvuga ko habanje kuza abakoci abamenyereza bakaza baraza muri Afurika, hama bashyiraho za akademi nka Dakar hariho akademi, ariko nabyo ntibizagenda neza cyane. Ariko igikomeye cyane ni ibiri kiraba mu Rwanda. Urazi biriko biraba byatweretse ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bishobora gushika kure. Ibintu byerekana yuko muri Afurika hariho abakinnyi bakomeye, kandi NBA nayo ishobora kuzoronka ayica kugira irabatwara ikabatwara kandi bimeze neza. kandi iyo ligue nayo iriko iraba na NBA bazoronka amahera, abakinnyi bazoronka amahera n'amakipe aronka amahera. Murakoze. Urakoze.